nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Iruhande y'umusaraba wa Yesu hari hagaze nyina wiwe na nyinabo Maria muka Cleophas na Maria Magdalena. Yesu babone nyina wiwe iruhande yiwe naho wa mwigishwa yakunda, abarira nyina wiwe ati, wa mukenyezi we, nguyu mwana wawe. Abwira wa mwigishwa nawe ati, nguyu nyoko wawe. Kuva ubwo nyamwigishwa acajana Mariyiwe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu kuzirikana aya majambo y'Imana tuyerekeza kuri uyu munsi mukuru, turiko turibuka ukubabara k'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Kumbure tubanze tubihere ngaho nyene mu kugerageza gutomera kumbura imvugo. Bikira Mariya yarababariye ariko ntiyagowe. Ingene agowe. Kumbure gutandukanya ivyo bintu bibiri, amagorwa n'ububabare sico kimwe. Twese turababara, nta numwe atababara. N'umwana w'Imana yarababaye, nta numwe atababara muri ino si. Ariko hariho abababara bahiriwe kuko ukubabara kwabo bagusangira na Yesu Kristo, kugaheza kukagira indi siguro, kugacika inzira y'ubukiriro, kugacika inzira y'ubuzima, kukavyara ubuzima. Nka bwa bubabare bw'umuvyeyi aba ari kugise ariko anezerewe yuko bitaza kugarukira ngaho, haza kuva mu buzima bushasha. Ariko hakagorwa umuntu ababara atazi ico ababarira, atagira mugira nti uwumuhagarikiye ahambaye mu rugo rubabara, atabona ico bizovamo, atumva ico bizovamo. Nakaryo keza kugira ngo dusubire tubizirikane. Niko mu mvugo inyaruka turavuga ngo amagorwa ndwi ya Bikira Mariya, amagorwa ya Yezu. Mugabo muri liturujia ngira ngo turazi ko kwa gatanu natugira tuti ukubabara k'umukama wacu Yesu Kristo. Nituvuga ngo amagorwa y'umukama wacu Yesu Kristo, nivyo mu kubabara umuntu arumva yuko aremerewe, ariko twibuke yuko aba turiko turahimbaza icyo twariko turahimbaza umusaraba wa Yesu Kristo, iri nazo inyegeje muri wo. Ariko uyu munsi tukabona ko na Bikira Mariya basangiye ubwo rugendo rukomeye rwo kuducungura ku musaraba, kuko yarahagaze munsi y'umusaraba. Iryo jambo ngo yarahagaze. Umuntu wabari bw'utamenga bwamuhebuje, ariko akaguma ahagaze. Arababaye, kumbure aranaremerewe, mugabo muri we hari ahantu ahagaze. Ngo yarahagaze. Ko guhagarara twibaze gusa ko ari intege z'umubiri, ko agifise utuguvu tw'umubiri gusoya. N'ubundi buryo Yohani yariko arandika, ntiyandika nk'umuntu umenga agira reportage nk'iy'umujournaliste. Oya, yandika nk'umuntu atuzirikanisha ibanga ry'Imana rinyegeje mu biriko biraba mu buzima bwa Yesu. Uko guhagarara kwa Bikira Mariya harimo ikindi kintu gikomeye cy'uko ntahagaze ubwa mbere kubw'intege ziwe, kuko kubw'intege z'umuntu murazi ko vyogora rwose umumama, murazi umama n'umuhungu wiwe ingene yoshobora kurinda agahagarara mu ntege z'umubiri, ariko arabona ingene umwana bariko baramwica.
ni hamwe bisaba yuko hari umuntu acaza agafata akamusigura. Mumaze kubibona? Ubwo we nta muntu ahari ngo amusigure, arahagaze. Hari abava baca bagira bati cyaba yarakomeye yarameze nk'imfizi y'umugore, no kuvuga abagore b'ibikota bakomeye. Oya, si ibyo. Ni ububasha bw'Imana n'ububasha bwa rya jambo. Hari ukungene mu Luka akunze kumutwereka mu yindi njiri tutasoboye ariko ushobora gusoma mu kibanza ciriyi, hamwe ahura na wa mutama Simeon akamuhishuka ibizoshikira urwo ruyoya baje guhereza Yerusalemu, n'ingene ibintu bizoshikira Bikira Mariya akamubwira ati uzosogotwa mu mushaha. Luka akatubwira ati ivyo byose Bikira Mariya ngo yama bisigama muri we, akabizirikana. Ntabizirikana nk'ubizirorako, ariko abizirikana nk'uvyakiramo inguvu z'Imana. Usabukamo kugira ngo aya majambo tuza turumva tugikomeye, tukibasha atubemwo, tugerageze kuza turayagumya, kuko niyo agaruka akatugumya, akadutuma tuguma duhagaze igihe umenga ibintu birayangaye, igihe umenga ruratwuzuriyeko, na cane cane kuri wa mwanya wo kuzova muri ubu buzima tugenda mu bundi. Wa mwanya ntavuze mu izina ryawo kuko mwese muca mugira ubwoba, kumenya ntidushaka kuwumva kandi turi kumwe nabo. Burya ugupfa turi kumwe, turagumana. Nous traînons toujours avec notre monde. Nico gituma mu majambo y'Imana twoza turasabamwo ubutwari bwo kudatinya bwa mbere gupfa, ariko tugatinya gupfa nabi, gupfa tugowe. Nayo gupfa tubabaye, personne n'échappera pas ça. Personne n'échappera plutôt à ça. Nta n'umwe azokwisha amagambo. Ariko ntituzohaca kumwe. Abo twabwo turazirikana hamwe kuri wa kabiri uheruka, bagenzi baraje Mariya muri katedrale ku kagoroba turiko twitegurira uyu munsi mukuru mu nyigisho baronka rimwe mu kwezi. Twarazirikanye turabona ingene ikintu kirashobora kuba ari kimwe mu kungene kiriko kiraba, ariko abariko barakibamwo ntibabari bamwe. Twafatiye kuri bya bisuma bibiri ku musaraba. Vyose birabambwe kumwe na Yesu, ariko vyose ntibimeze kumwe. Kimwe kibuguruye ubuhigwe budahera, ikindi gihabwa ipoto y'agaciro. Kubera yuko kimwe caciye bugufi kikagamburuka ukuri kw'ivyo kiriko kiracamwo, kikihereza Yesu. Ububare bwacu naho bwoba ari ubw'umunyakari buca muhinduka ikindi kintu. Ikigoye rero si ukubabara, ahubwo ikigoye ni ukubabara utumva umuntu ari hafi yawe yababaye ku bwawe, kugira ngo kubabara kwawe ntigucike ivumwe, ntigucike impasse. Impasse mu cyacu mu Gifaransa, ahantu ushika ukaburanirwa ukabura aho ujana, nk'uko umenga ushitse ahantu hari uruhome atanzira ikirengano. Kuri kirya gisuma ciyemera kigacekeza Yesu kikamutwenga, kirugaye iwacu. Ariko kirya kindi gica bugufi kiyakira, kikemanga ivyo cabayemo, kikitura Yesu, inzira y'iparadiso ibuguruka. Bijya bintu ndetse turabisoma tunyaruka ducako. Fatiye kuri ivyo bisuma kubera yuko hariho benshi tuko turavuga Bikira Mariya na Yesu baca bagira ati bajya ntiwatubwire ujya bwa mbere umwe yari umwana w'Imana, yari Imana, ubundi yari yasamye atanga icumuro, jewe ivyo ntibindaba. Oya, ni vyiza ko Yesu yabambwe hagati y'ibicumuro, hagati y'abanyabicumuro.
akikujwe n'abanyabicumuro, kugira ngo dushobore kubona yuko by'ukuri ukubabara no gupfa kwiwe ko bifise ingaruka nziza cyane yo kugurura inzira atari aberana gusa kumbure nka Bikira Mariya, ariko n'abanyabicumuro bemeye kwakira ico bari abanyabicumuro, bakemera guhuza amaso na Yesu, bakamusaba imbabazi, bakamuha ukuboko kwabo mu kuri, akabafata ukuboko akabajamutsa. Bikira Mariya turiko turibuka uyu munsi rero ingene yasangiye ukubabara na Yesu, naho ababaye mugabo atagowe nk'umuntu umenga ntagira tumutwe, ntagira uwo yitura, ntagira uwo aririra. Ntukigere ubabara nk'umuntu umenga aragowe karabaye, ariko ubabare nk'umuntu agaruka akibuka yuko hariho uwababaye yamutanze muri iyo nzira, kugira ngo n'amakarata aracanganye muri wewe, ukayoberwa muzungu wa na muzungu wa pili, kaburi ico ufata n'ico ureka, kibaza uti Imana iracariho. Ngo n'abantu babonaga ibintu turi hano mu gihugu cacu, ngene ubuzima butituka, ubuzima bukazimba, ibintu bikononekara, abantu bakibaza tuti Imana ntiyahunze Uburundi, iri bambewe, iri ngaha, iri ngaha, kandi ahubwo nyene iri ngaha kuko umukunzi nyawe umenyera hehe? Mu makuba, mu makuba, mu bihe bigoye, mu mageragezwa. Yesu ariko arapfa ku musaraba kuko yumvise ico nyina wiwe ari, agaheza akagira ati nguyo nyoko wawe. Iri jambo ryamara imimbara kuko Yohani mu kuryandika nibyo amusigarana Yohani, ariko ntavuga ngo wabwira ngo umutumwa Yohani, kuko iyo avuga ngo wabwira umutumwa Yohani ngo nguyo nyoko wawe, rero kuvuga tuti ivyo ni ibintu kumbure byaheze hagati ya Yesu na Yohani, ariko ngo wabwira wa mwigishwa yakunda. Ako kantu wa mwigishwa yakunda, kwanga kuhashira izina kugira ngo nawe wamuhandika izina ryawe, kuko umwigishwa uyu munsi Yesu akunda. Umwigishwa wese Yesu akunda aramusigarana nyina wiwe. Ahandi bahandika izina ryiwe twari kwifata muri ya ntumbero abaporo bagarukiriza gusa, kugira bati erega Yesu ireteye humain, ntiyashobora gusiga nyina wiwe ku gahinga ari wenyene, yaciye agira ati reka ndabe uyu mwigishwa nyene nkunda cane aba ari we ndamusigarana. Ariko birarengeye ngaho, ariko ndavuga yuko Yohani iyo yanditse ntavuga ibiriko biraba gusa, ahubwo atubwira ibanga ry'Imana rinyegeje mu biriko biraba. Kuko aba bandika inkuru nziza ntibayandika nk'abantu menga bariko barabona ibiba bandika nka kujya dora tugira reportage ni radio. Oya, bandika ibyo bariko bazirikanishwa n'umutima mweranda, ubutumwa bw'Imana bunyegeje mu byo bariko barabona, le message y'Imana mu biriko birashika. Nakaryo keza kugira ngo natwe uko kwa Bikira Mariya duhimbaze neza uyu munsi mukuru, tumenya natwe kumwakira mu mageragezwa dushobora gucamo y'ubuzima bwa misi yose, mu nyoshambi dushobora gucamo y'ubuzima bwa misi yose. Tumwakire mu nzira y'ukubandanya tugendera mu bukiriro Yesu yaturonkeye ku musaraba. Yesu kamenga arabona ko inzira y'ubukiriro ko ari inzira itoroshe, haranwa ishobora guca hagerageza rwose, kabona ati ntimwoshobora kuvyitwaza mwenyene, nguyo nyoko wawe, nguyo nyoko wawe. Kuko iyo biba ibyo kumusigarana Yohani bisanzwe, yari kubimusigarana ataraja kubambwa ku musaraba, kagira ati hari ibintu
bigire bibe mu kanya ngo rero ngenda gusigarana ivyanje na mama wanje. Ariko agapima muri uyo mwanya nyene igihe ariko araducungura nko kutubwira ati igikorwa cyo kubacungura niko ndakirambuye, ariko ndazi inzira yo kuzokigenderamwo mwebwe muzokenera uwo muvyeyi kugira ngo abafashe abafate ukuboko yame ari hafi y'imisaraba yanyu y'amageragezwa mushobora gucamo, na cyane cyane tugire Kristo. Hari ahantu hari amageragezwa agoye gose gusumbya ayo nayo sayandi ni ca gihe tuba turi mu ntambara z'ukugwana ngo tuve mu vyaha byabambye Yesu ku musaraba. Aribyo bishobora gutuma n'ububabare bwacu usanga umenga bwahindutse komini malediction, hagucika anshona bugahinduka sinzi nk'ivumwe, tukabwumva nk'uko umenga n'Imana yadukuye ko imine nk'ivumwe kubera yuko twahereye gusa kukubira abantu ntitwamenye kugakira mu Mana. Ikindi naco guhimbaza neza uyu munsi mukuru nuko kugira ngo duhimbare Bikira Mariya yaciye umubare nk'ubwo budasanzwe, byiza twokwigira inama yuko natwe twanka kubabaza abandi. Ariko umuntu yibaza ati namuhimbaye kuko navuze gusa ishapure y'amagorwa ndwi, mbere no munsi avuga nka zitatu, ariko ugasanga hari umuntu nteye amagorwa nteye amaganya n'amanari y'umutima, naco bivuze imbere y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ni igisabisho c'ibishorisho gusa ataco gikora ku buzima bwawe. Dusabe umukama, dusaba umuvyeyi ngo akingire ibisabisho byacu ntibibe ibisabisho mu gifaransa stérile. Ubona umenga numa yeri shitani yakoze ikugarana umuntu mu kwishyiramo ko ariko arahimbara Imana, ariko by'ukuri existentiellement mu kuri k'ubuzima bwa misi yose ntaco bimubwira. Mwaramutse Mariya wuzuye inema, wakiva kundura we ngene ugira ibintu icyo bikubira cyane. Naheze bwe mu bandi bagore bose hari filime nigeze kubona umuntu aheje kunika umuntu agaca muheza umutima wawe uje muco weje kumunika umuheza gira umuhaye n'unamyinya baki ukabona ingene shitani ishobora kudutera kurubuka nyene gwaho twokiriye. Dusaba Mukama kugira ngo adukingire usanga twaguye muri sterilite nk'iyo, ubugumba benubwo, kugira ngo ivyo tubabaramo vyose arivyo dushobora kubabazwamo n'abandi kuko twanse kubabaza, ari ivyo dushobora natwebwe gusanga twacumuye twababaje n'Imana tukabaza n'abandi, ariko tukigarura. Ivyo vyose ntibipfa ubusa biciye mu kubabara kwa Kristo no mu biganza by'umuvyeyi wacu Bikira Mariya bihinduke inzira yo guhindura ubuzima, guhinduka abantu bafise ikivugo ciza cyo kugira bati nopfuma mbabara hako mbabaza abandi. Ako kama murakumvise? Imana ntikunda ububabaro bwako, ariko igakunda umuntu yemera akababazwa akababaza abandi. Igakunda umuntu yitanga hakwatanga abandi. Igakunda umuntu yiyangaja kugabanya ububabare bwo muri ubu buzima hakwasanga ariko arabwongereza mu buzima bw'abantu. Uyo rero arashobora guhimbaza neza ububabare bw'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Dusaba Mukama kugira ngo ivyo duhimbaza yabadufasha binywane n'ingene tugerageza kubishikana mu buzima bwacu. Amen.